Twongeye kubaramutsa mwebwe mwese mudukurikirana ahagiye hatandukanye ku mbuga zose ducisha ku ibiganiro vyacu. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'amasaha muriko muradukurikiranako. Kuri kamera nkuko mubibona ni Jeko Didio Black ngarutse kugira ngo dushobore kurabira hamwe kandi twongere kuberekeza ku mirongo y'urugamba, turabe uko vyifashe, uko bwakeye ngaha mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Neza na neza turaza kwibanda cane kuno muryango w'abanyamurenge abenshi bagize nk'igicuruzwa, kuno muryango w'abanyamurenge abenshi bariko baravugira ko amajambo agiye atandukanye. Muri kino kiganiro turaza gucishamwo amwe mu buzima bw'abanyamurenge basigaye mu gisagara ca Uvira, bavugwa yuko bariko baricwa n'ingabo z'u Burundi bafatikanije ngo na FDLR ndetse Wazalendo na FARDC. Ibi nivyo biriko biravugwa ku mbuga zigiye zitandukanye yuko ingabo z'u Burundi, Wazalendo, FDLR, FARDC bariko baramara ubwoko bw'abanyamurenge cyangwa umuryango w'abanyamurenge basigaye hano mu gisagara ca Uvira. Sivyo gusa, turaza guherekeza dushike muri Kamanyora neza na neza ni muri Plaine de la Ruzizi, naho turabire hamwe ikijanye n'ubuzima bw'abanyamurenge basanzwe ariyo ubu bakambitse canke ariyo bahungiye inyuma yuko zino nyeshamba zivuye mu gisagara ca Uvira, maze igisagara ca Uvira kigasubira mu minwe za leta ya Kongo. Ibi vyose turaje tubirabire hamwe, turaza kongera turabire hamwe ukungene umwanya n'umwanya perezida w'igihugu cy'u Rwanda ashobora kwisanga yatawe muri yombi canke yafashe nkuko vyagiye birakorwa ku bandi ba perezida mwagiye murabona. Ibi tuza kwisunga abagize Kongre ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ivyo bashoboye kuvugana mu kanama naye nababwiye kabaye ku munsi w'ejo uheze. Ibi byose ndagenda babwire uko ibintu vyifashe muri rusange, ndetse tunayagire hamwe ivyashoboye kuvugirwa muri kano kanama kabagize Kongre ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho mbere bonyene bagaye bikomeye Perezida Donald Trump kubera ko uko ibi bintu donc uko u Rwanda rukomeza kwigira nk'ivyinda yigira mu ikabutura, nkuko abarundi babivuze cyane mu gusuzugura no kugaya amwe mu mategeko yashinzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero ikaze mwese kandi mwebwe mwese mudukurikirana, by'umwihariko abafata umwanya bakandika muri commentaire, abafata umwanya bagafyonda kuri like, abafata umwanya bakanadusengera kugira ngo tubandanye tugira amagara meza cyane kubagezaho byinshi biba bigezweho. Hariho n'abandi bakeneye amakuru y'ibijanye n'iyugurwa ry'umupaka wa Gatumba hano bibe n'igihugu cya Kongo, ndavuga uyu mupaka wo muri Kavimvira. Nawo umwanya nuboneka twaza kubabwira ivyawo, dushobore kubabwira kungena ibintu vyifashe muri rusange. Ariko muri aka kanya reka twisunge cyane kubiriko biravugwa yuko abanyamurenge canke abantu bose bari mu bwoko bw'abatutsi bariko baricwa n'ingabo z'u Burundi. Uru n'urubwa rudasanzwe leta y'u Rwanda ikomeza kwambika igihugu cy'u Burundi ibintu kitigeze gikora imyaka yose kibayeho canke kuva ciswe igihugu. Na mu gisirikare mu Burundi aragirwa n'ico caha cyo kwitwa ngonyabwoko, kiretse ko mu Rwanda bo nyene ababita ba FPR canke aba RDF, ko niyo FPR nyene aribo babikoze mu mwaka w'ibihumbi 1994. Uno musi bariko baravyagiriza ingabo z'u Burundi. Ibi navyo tuvuga ko ari nakagaye n'agasuzuguro no kutubaha babicishije muri bino binyamakuru vyabo bakoresha muri propaganda zigiye zitandukanye. Bariko baragerageza gucunga gatoki canke kwagiriza ingabo z'u Burundi yuko arizo ziko zirakora mabi cyane ngaha mu gihugu cyo mu buseruko bwa Kongo. Ariko hambavu yaho ngo wikeka mabinga abayagwaye ati gute igihe ingabo z'u Rwanda zifashe Goma na Bukavu, mwarumvise mbere biciye kuri uyu ministre w'ububanyi n'amahanga uyu mumama Kayikwamba, nyamba ntihenze ni Kayikwamba nyene, ivyo yashikirije avuga uburyo ubuzima bwahindukanye abene gihugu bari basanzwe baba muri Goma ndetse na Bukavu, aho mbere yatunze agatoki yongera aragiriza perezida w'igihugu cy'u Rwanda gufata ku nguvu ugwaruka abigeme ndetse n'abamama, kwica inzirakarengane ndetse no gusahura bimwe mu butunzi bw'abene gihugu bo muri Kongo, kubera ko igihe igisigaye cy'u Rwanda gifashe ngaha muri Kongo ibice byamaze gufatwa
abantu bafashwe ku nguvu ni benshi cyane, abantu bandujwe imigera ni benshi cyane, abantu bandijwe ibigwara bitabaho ni benshi cyane bazandujwe n'iki gisigari cy'u Rwanda gifatikanije n'abakongomani bake novuga b'ibipfa mutima bakoreshejwe nk'ibikoresho, ariko magiye kumva bamwe batanguwe gukubwa mu mabanga bari babaryohereje ngo nayo babasizemo. Ibi vyose ndazi yuko mwagiye mu bitahura. Ica mbere ico turaciyamye, ikindi tworabira hamwe muri kiganiro ari naco catumye ntegura kino kiganiro, no kurabira hamwe muri rusangi ikijanye n'ubuzima bw'abanyamurenge, bw'umuryango w'abanyamurenge basigaye ngaha mu gisagara ca Uvira mu gihe inyeshamba zari zomotse zihejeje kwibabura kimwe cyose. Murabizi yuko umusesanguzi yarababwiye ko n'akaradiyo kajya kajamo memoire bagiye bagatwaye, ubu n'ubuhimbiri leta y'u Rwanda cyangwa igisagara cy'u Rwanda cisangije ku isi yose. Ibi byose ndazi ko umusesanguzi yegereye baha mu buryo buri andetaye sije mu bigarukako. Rero abanyamurenge baba ngaha mu gisagara ca Uvira n'ababa muri Kamanyora ubuzima babayeho bumeze gute? Ariko imbere yuko nagira manze ndababwire ubuzima abanyamurenge bagiye muri Kamanyora byitwa ngo bahungiyeyo ingene bumeze. Ica mbere n'ubuzima bw'amarira n'imiborogo, n'ubuzima bw'inzara, n'ubuzima bw'ingwara, n'ubuzima bwo kubura buri kimwe cyose umuntu yakabaye afise canke ariko araronka. Inyuma yaho zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zibashutse bamwe bamwe bakajanwa no ku nguvu ngo bagiye kubagirira inkambi y'impunzi ngo hajya muri Kamanyora kugira ngo bikunde baba transfer mu gihugu cy'u Rwanda. Vyitwe yuko AFC M23 yahungishije ubwo bw'abanyamurenge kugira ngo leta ntibice. Ibi vyose mwarumvise yuko ari amaplane yagiye arakorwa, ndetse n'ababwiye y'ingene abatwigwaneho byabashavuje babona uburyo leta y'u Rwanda iri kiragira ikidandazwa bano banyamurenge byitwa ngo bahungiye ngaha muri Kamanyora. Ndetse ndanababwira ukungene hariho na plan M23 yateguye ngo yo kugira ngo nzogaruke muri Uvira igwana ngwize ngo igarukanye ngo abanyamurenge. Ibi byose ndazi yuko twagiye turabashikiriza amakuru, twagiye turabaha ubuzima bw'umunyamurenge ari muri Kamanyora. N'ubuzima bubi cyane, n'ubuzima ndetse burengeye kwitwa impunzi, kuko inzara irabarembeje, amarira ni menshi, baratakamba gatondo n'umugoroba ati turashaka muturudishe kwenu, twebwe turabanyawuvira, twavukiye Uvira, abandi ati twarongowe Uvira, dusubize iwacu, ba M23 turudishe kwetu, dusubize muri Uvira. Ibi ndazi yuko mwagiye bamwe mu bironka amakuru n'ibiganiro twagiye turabaha ingene abarira y'abanyamurenge yari menshi, abahungiye abo byitwa ngo barahunze ataco bahunze hariya muri Kamanyora. Ariko none nababwira yuko vuba cyane izi nyeshamba zishobora kubata muri Kamanyora zikiyirukira, kuko amakuru dufise yizewe nuko Wazalendo yoyo iri kiragerageza kwa divasinga mu buryo buboneka yegereza ibi bice biri inyeshamba, kuko target hari n'imyiteguri hari maze imisi bikirahogwa nuko bombarda bimwe bikomeye canke guturitsa gutema batongora ahasanzwe hari ikirindiro hose kizinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ndazi yuko ibi vyose abantu mudukurikirana mwagiye murabironkera ku mwanya wavyo. Rero abanyamurenge bari muri Kamanyora bashobora kuvyuka bashaka zino nyeshamba ziyirukiye zo mu ziko mu kwiruka amaguru akubita mu gakomokomo kabisa, kwiruka barabikenutse barabizi. Rero abanyamurenge vyiza bose abimbabazi bakavuga ati Wazalendo tunabaomba muturudishe kwetu Uvira, ko twarabonye abo twakurikiye nabagiye kutuyovya gusa ntaco bariko baratumarira twebwe nk'abanyamurenge, ahubwo batugize ikidandazo nko kujya muri rimvyi garase yivuze ati ubu turi portemone, mwadusize muri portemone, mwatugishije mu ngodo yanyu nk'amafaranga kugira ngo muze muraducuruza. Ibi byose ndazi yuko abantu mudukurikirana twagiye tuyobereza. Ubu rero tugarukire ku buzima bw'abanyamurenge bisigariye mu gisagara cya Uvira. Icambere bashima no kumutekano wabo umeze neza cyane, kandi ico nico cingenzi ngo karahara mu Uganda ntibacura n'umutekano. Umutekano muri Uvira ku banyamurenge basigaye ni mwinshi, ndetse turiko turanabona bamwe mu gwaruka gwasigaye mu gisagara cya Uvira bifata za selfie
bafata amavideo barungikira abandi banyamurenge bitwa ngo barahunze ati ni mugaruke twe tumeze neza muri Uvira, ibintu bimeze neza, wazarinde tubanye neza, FARDC tubanye neza, nta kibazo na kimwe dufitaniye nabo, ahubwo ni mugaruke muri Uvira, mugaruke muhira, mubandanye ibikorwa byanyu mwari musanzwe mukora. Iyi ni zindi nzo message abanyamurenge basigaye muri Uvira bariko bararungikira abagiye muri Kamanyora, kuko ndazi yuko batobashobora kuzobonya atamutekano bafise niba bariko barabahamagara. Ibi renda bivuze kubera ko novuga yuko amateleviziyo mu Rwanda na bamwe mu bategetsi b'u Rwanda bari amavubi ewana bisize uwaga kabisa mu kwagiriza mu kuvuga amajambo, ariko kenshi ndanegura cyane abantu bakurikirana bino binyamakuru byo mu Rwanda bakongera bakemera ivyo bavuga. Ati gute uno munsi umuntu aguhenze akongera akagusubira ejo nejo ubundi, bica bisigura yuko ivyo yakubwiye byose ari ubeshi. Rero kumwizera no kumviza ivyo avuga biba bikwiye guca bihagararira aho nye canke bikagabanuka. Uno munsi bariko baravuga mbega iyo mubonye iyi leta y'u Rwanda iriko iravuga yuko abanyamurenge bariko baricwa cyane ngaha mu gihugu aha muri Uvira, mugabo gaca mubona abanyamurenge bibereye muri Uvira bo bavuga ati amahoro ni menshi cyane, tumeze neza, turakora buri kimwe, mbere abazarendo tubanye neza, FARDC tubanye neza, kira muntu wese ari muri coalition ya leta tubanye neza. Mbere byagiye gutuma bamwe batangura kwiyonkora kuri zinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, kuko baramaze kubabona plani za, barabonye imigambi yabo itandukanye n'imigambi ya twigwanaho canke y'abanyamurenge. Ibi ndazi yuko mwagiye mubibona. Rero ibinyamakuru byo mu Rwanda byari karungu ngo abene gihugu ngo bo mu bwoko bw'abatutsi ngo abanyamurenge bariko baricwa muri Uvira. Vyakwenda wapi baba bariko baricwa bagatumirira abandi banyamurenge bahuze ati nimuze twibere mu mahoro tumererwe neza ngaha mu gisagara iwacu ca Uvira. Ibire ni ibintu umuntu wese akwiye kubatahura, ndetse yaramaze kushira mu mutwe yuko hariho ahantu ho gukura inkuru zizewe nabo udakura inkuru zizewe bivanye n'amajambo tuba turiko turabwirwa na bamwe mu izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ikindi kintu babwira nuko uwurongoye uno muryango w'abanyamurenge muri Sud Kivu ku munsi w'ejo yari yatumiwe kuri radio na televiziyo di Congo, yari yamaze kubashika kuri radio na televiziyo y'igihugu cya Congo mu gusigura ibibazo by'abanyamurenge uko ubuzima bwabo muri rusangi bumeze. Mu vyo yasiguye yarerekanye uburyo leta y'inkotanyi y'u Rwanda iba amajiji imyaka 30 ibagira igicuruzwa. Ibi yarashoboye kubisigura mu buryo bukomeye. Imyaka 30 iraheze turi kidandazwa cy'igihugu cy'u Rwanda. Bana bajije kubijanye n'aba banyamurenge bavuye mu gisagara cya Uvira ndetse bakajanwa ku birometero 25 kuva mu gisagara cya Uvira neza na neza ha muri Kamanyora. Ibi ndazi yuko yavyishuye neza cyane, avuga ati bajya bagiye nuko bafise imyumvire imwe n'abajya babwize canke bahenzwe, kuko yarasiguye uburyo hari abanyamurenge benshi batarikangura bakiri mwitiro bitumwa byoroha mu kubakoresha leta y'u Rwanda ikabavyazamo umusaruro akavuze babandi ikabakuramo ivyunguka. Ibi urongoye abanyamurenge muri Sud Kivu yarashoboye kuba abitebako cyane, ndetse anahamagarira abanyamurenge gukurikiza amategeko ya leta yabo ice basaba nico bagomba kugendera, bareke kwifadikanya n'iyi mitwe y'iterabwoba, iyi mitwe y'inkorabara y'igihugu cy'u Rwanda yaje mu bakongomani kugira ngo ishobore kubiba ivyabo. Kandi umusuma iyakwivye uravye n'abagenda kwije nivyo twabonye, bagenda bica, bagenda batema, batongora. Ibi vyose ndazi yuko mwagiye murabikurikirana mu buryo ubucange ubundi. Mu kurangiza kino kiganiro cyacu gato cyane, ku kiganiro tutarabasha gukomozaho cyane kuvuga ko vyinshi ku kijanye n'iyi kongre yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho batunza agatoki bongera baranakarira cyane abagize kongre uyu President Donald Trump ukungene ngo gahu gato nk'u Rwanda kashoboye gusuzugura amasezerano ya Washington yabaye ku wa 4 Kigarama umwaka wa 2025. Ibi barabinenze bikomeye, barabigaye ndetse banagaya na President Donald Trump kuko gitongo yuko yashoboye kwiyemeza ibyo adashoboye gukora. Ariko byagiye kutwirika yuko iyi kongre, aba bagize kongre bisa nuko bakeneye umutwe wa president w'igihugu cy'u Rwanda uri ku meza cyangwa ku isani nk'uburyo bagize uwa Yohana Mubatizi. Nyamba sindabizi ibintu byo muri Bibiliya cyane mu mbabarire, ariko ndiye ko muri Bibiliya hari umuntu, hari umukobwa yaratambye aratamba
aratamba cyane, bamubwira ati tuguhe iki, acavuga ati ngo mu mutwe wa Yohana. Ndibaza nuko bimeze nyamba ntihenze. Rero uno munsi abo bagize kongre ya Amerika niko bariko barabishaka kuri president w'igihugu cy'u Rwanda, ko ngo ntibatahura na buke buke ukungene president w'u Rwanda agahugu ngira no kwisi katanaboneka ukungene gashobora gusuzugura amasezerano yasinywe, agafatirwa umwanya hagatuma ko abo bagiye batandukanye harimo na president w'igihugu cy'u Burundi bagasinya yuko agiye kuyubahiriza mugabo akayasambura canke akayatabatanga atana amasaha 10 cyangwa amasaha 5 ahaciye n'ibintu bitashoboye gutahurwa cyangwa guhurizwa ko rimwe n'abari muri kongre ya leta zunze ubumwe za Amerika. Mu byo bavuze baravuze yuko Rwanda a violé l'accord de Washington, ati biraboneka cyane u Rwanda rwaramaviyoye aya masezerano ya Washington, rwarayaviyoye kuva kwa bongera bavuga bati kuva kwa M23 mu gisaragara cya Uvira nibihagije ntibikwiye. M23 isabwa kuva mu bice byose yafashe ngaha ku butaka bwa Kongo. Ibi namwe mu majambo bashoboye kuvugira muri ako kanama, sivyo? Bavuze ati ntibihagije ntibikwiye ntibiboneka n'ukungene mutarari kuri bice byose, ati kurekura Uvira ntabwo bikwiye ntabwo byuzuye, turashaka M23 irekure kira gace kose yafashe ngaha ku butaka bwa Kongo. Na kanama abenshi bari bitezemo ibihano, n'ubu ndazi yuko ibihano n'amabara zino nyuma zigiye kuyabona, ndetse na president w'u Rwanda, kuko aba barinzi bahaguruka bisigura yuko hari ikintu kidasanzwe bariko barashira mu ngiro kandi gitegerezwa gukorerwako. Rero sinagombye kubarambira cyangwa ndababwire vyinshi, umunsi ni muremure turacabanye muri bino biganiro n'amakuru tuza kubandanya tubashikiriza amakuru menshi cyane, tukomeza kwatohoreza kugira ngo tumenyereye ne makariyo kugira ngo tuyabashikirize. Marabizi ko tutobashikiriza amakuru y'ibihuha, turaza kuguma ku mirongo y'urugamba, tubaza no kugaruka ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, tubabwire byinshi. Tunababwira yuko muri no minsi ariko haraba amasengesho mpuzamadini yateguwe n'umugambi uri ku butegetsi ariko arabera mu ntara nziza ya Gitega muri kapitale politiki. Ibi byose ndazi yuko abenshi bahegereye barashoboye kuja gusenga, na cyane yuko iyo ushize Imana imbere muri byose ibintu bigenda neza. Reka ndabikebanure, Uwiteka Imana bikunze turongera guhura mu bindi biganiro byacu byo k'uyu munsi. Bye bye.